bakunzi mwese muri ko murakurikirana ibiganiro ngaha kuri Radio Kazoza FM turabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi ngerurira muri ngerurira uyu munsi turaza kuvugana ku bijanye n'akaranga kuba umunyakaranga ngaha mu gihugu cyacu Burundi aho tuza guca cyane cyane mu bijanye na kahise tugereranije ni ivyo muri Kazoza uko abanyakaranga kera bakora amazina bakora ivyese bakora ibitandukanye kugira ngo bagaragaze umuco w'ikirundi ariko kandi nabubu ingene babikora ingene babigenza cyane cyane iyo turiko turavuga amazina y'ikirundi aho haboneka igaruka ry'amazina aho haboneka amajambo aryoshye ikiyago tukaza kwinjira muri ako karanga nyene ingene babigenza mbega vyava kuki canke bafatira kuki kugira ngo bavuga amazina bafatira kuki kugira ngo bagaragaze akaranga k'ikirundi na cyane cyane ko tuzi yuko muri kino gihe tugezemwo aho ugwaruka rwinshi rw'abarundi abayabaga baraba ibintu bigezweho bageze aho baraba kunguruka bumenyi za Facebook, TikTok, Twitter, YouTube ugasanga ivyo bintu bitandukanye baguma baraba ni ibintu bizana karanga kahandi hantu k'ibindi bihugu bagaca batwagwa nyabahururu aho batacitwarika cyane akaranga kiwacu ariko muri kino kiganiro ngerurira turatumira abantu baza kutubwira vyinshi bahora batuyagira vyinshi batugerurira vyinshi kubijanye n'akaranga k'ikirundi kandi muri ako karanga k'ikirundi tukamenya aho tuva kuko utazi iyo uva ntushobora kumenya iyo uja ntushobora kumenya uriwe kugira ngo ushike ku ntumbero wihaye ku buzima cyane ku ntego y'ubuzima bwawe rero twebwe nk'abarundi dufite imico yacu y'ikirundi iyo mico y'ikirundi no kuyibungabunga no kuyigarukira no kuyamamaza kugira ngo abantu bo mu bindi bihugu nabo nyene bigireho maze bamenye abarundi n'ikirundi cyabo n'akaranga k'ikirundi uko bimeze aho niho tuzokubahwa mu makungu aho niho ibendera ry'u Burundi rizoduga kandi abantu bose bakatwubahira ico turi muri kino kiganiro rero twaronse umutumire nawe nyene akaba yaje kutuyagira akaba yaje kutugerurira kubijanye n'akaranga n'umunyakaranga nkuko nababwiye turaza kuvugana akaranga n'umunyakaranga mu mwuga wiwe mu mpano yiwe kugira ngo atugerurire umutumire twatumiye yitwa Duhayimana Jean Dodier akaba ari umunyakaranga kandi mu gukora ivy'akaranga aravuga amazina y'ikirundi turaza kumva vyinshi kubijanye nawe kubijanye niyo mpano yiwe turagwaye kaze Duhayimana Jean Dodier muri studio za Kazoza FM twongera tuguha mwiriwe ego ndabahaye mwiriwe ngira ntimuragahorana mirire ku ruhimbi mihimbiri kinjure nkuko nkunda kubivuga nitwa Duhayimana Jean Dodier nkunda kwiyita musure n'izina rya sokuru nararitoranye ko namutoranye ko vyinshi namutoye ko buto kwicisha ruto no kwicisha bugufi ko no kuba mugufi ndi mugufi cyashima kwitwa musure kugira ngo nkigenda izina ryo rizogume rivugwa nkivuga rizogume rivugwa ko ndiho kuko yabayeho ego rero ndi umunyakaranga cyane cyane mvuga amazina ibisigaye ni imigani ibitito ibisokozo no kuvyina mugabo cyane cyane nkunda kuvuga amazina nico nkora ego muri uko kuvuga amazina muri uko kumunyakaranga uducire ku mayange ingene byakujemwo aho wabyize kugira uyu munsi umenye kuvuga amazina umenye guca imigani umenye kutuyagira kubijanye n'akaranga na kahise ku Burundi aho ubijanisha gato no muri kino gihe tugezemwo ducire ku mayange wabaye gute umunyakaranga jewe natanguye kuvuga amazina ubwa mbere hari mu mwaka wa 2013
niga mu mwaka w'umunani nari nkiri muto nafise imyaka 13 nyene aho oye nahora numva abo twaragirana hadushoye ku mugezi bavugira inka amazina hanyuma bamaze kuvugira inka amazina bikanyohera nkanabikunda gose maze kubikunda naje naragerageza kuvugira inka amazina muga ntavyo narinzi neza kubera ko nacenja ku ishure sinabaye nk'iki nyuma ya zanka umwanya muremure maze kuja ku ishure ca ndabimenya maze kubimenya abavyeyi bakabona ko ndabimenya bakaguma bambwira ati bandanye ishure urumva ivyinka sinasubiye kubibandanya niko rero maze gushika mu mashure agira kabiri yisumbuye niga mu 8 nabitangura ubwa mbere ndabitora bibayabaye mugabo ca ndaronka rero abantera intege bati bibandanye bikomeze urafise impano hamwe uyikomeze ashobora kugira ikigufasha iki niho rero mu nyuma byaracumbagira buke mugabo hamaze guhera imyaka 3 narunguruje gatoya ndaja mu seminari ntoya yibuta hanyuma maze gushikayo mu seminari nto navuzaga icese canje ca mbere imbere y'abantu benshi ayo mazina barayakunda gose bamaze kuyakunda gose none rero naciye numva ko nobishiramo ishaka ca ndabishiramo ingufu zose rero ndabikora birampira ego ubuye ndafise ivyo kugerurira ku bandi ubuye mbere ndi no mu mugwi ndi mu bawutanguje witwa Les Voix du Cœur nivyo ni izina ry'igifaransa mugabo najewe ndafise mu kibanza nk'uvuga amazina y'ikirundi turakora ibikorwa bitandukanye cyane kuryosha imanza aho uwo mudiho nubwo wari uwumva amakungu ufatanye n'uw'ikirundi wacu bigiye hamwe bituma umuntu wari we wese yamaze urubanza yiyumva kandi baryoherwa cyane bikagenda neza hama kandi turamaze no gukorana na mashirahamwe atandukanye n'abategura iminsi mikuru itandukanye aho iyo wateguye umunsi mukuru tuza tukagufasha guteramika abashitsi nimba rya misi ari nk'amanama yabaye ari amakoraniro atandukanye bakoraniye ku civugo kanaka ico civugo rero baraheze bakimpaye nkagitosora neza nkacanje imbere rero nkabivuga nkacivuga nkagifasha ukinoganza no kugishimangira ari navyo vyaciye biha inshimikiro gose n'imizi y'amazina yanje ego utubwiye byinshi kujanye n'ingene watanguye twagomba duce tumenya mbega hari umuntu wabyize ko canke n'igihe gusa wabaye umwanya muto hamwe n'abantu bavugira amazina inka aho none mvuga nabikuye ko kuntu navyumva ariko baravugira amazina inka tuzishoye nanje naye nkiri mutoya rero cyarumva ndabikunze hanyuma maze uko nagenda kura mu mashure rero ikirundi nari bagiye kubibabarira mu kirundi ego mu bigishwa sinabamwe ahubwo ngira ngo nuko atampamya bushobozi yo kuzikigisha n'imfise mbere maze gushika mu seminari yo mu Kanyosha bace bantazira ntaho kaja mwene kirundi ari naco cagumye kimbakura nkumva nyene kumenga nyene ndafise nyene ico ntarakora ego bamaze kuntazira ntaho kaja narakunze kirundi gose narasoma ibitabo vy'ikirundi imico imigenzo amayagwa nkabikunda kuva nkiri mutoya hari ikiganiro citwa Cumugani Gacamugani cyavuga ku isanganiro imisi yose kuwa gatatu ku mugoroba ntitwaryama ico kiganiro tutacumvirije kugira ngo baducire imigani bitito ca turabikunda uko ndabikunda uko nyene ubu ndi n'umwanditsi mu by'ikirundi ndandika ibisomwa ndandika iyo migani yanje nuko atagikorwa cimbitse ndashira habona naramaze gushira ikaramu hasi ndiko ndandika ego urumva yuko ufise aho icyo novuga ivyo waciyemwo vyagutumye uba umunyakaranga uyu munsi akaba ari impano ugaragaza twovuga yuko vyagucikiye umwuga ariko twebwe tugomba twinjire ibwina kubijanye n'isobanuro ry'amajambo n'itandukaniro ry'amajambo atandukanye nk'ubu bavuze umunyakaranga bavuze yuko ari umuntu ameze gute umunyakaranga
ni uyo wese akora ibijyanye n'akaranga nuvuga akaranga ni nk'indangamuntu akaranga k'abarundi ntigasa n'akaranga k'abatanzania ntigasa akaranga k'abanyamerika ni ukuvuga ko uwo munyakaranga rero n'uwo mu byo akora aharanira guteza imbere ako karanga. Hanyuma n'ibihe bintu bigaragaza umunyakaranga wo Murundi aho atandukaniye n'abo bandi? Umunyakaranga wo Murundi ubwa mbere na mbere ikimugize ni Kirundi. Kuko nta munyakaranga wo Murundi atazi kuvuga ikirundi wowe ari umunyakaranga wo Murundi. Ico nico kintu nyamukuru ari naco gituma abari abantu benshi bacita nkunda kubivuga ngo bacita marimi bazama bari marima kuko naranaje butse hanze gatoya nshitseyo mu munsi mukuru ndangakaranga abandi baragira ivyo by'igifaransa twahuriye ko twese ko twari twahuye nk'ibihugu bivuga igifaransa mugabo mpagurutse nkavuga amazina y'ikirundi n'abandi batazi ikirundi batona ashobora kucumva nubwo bociga imyaka n'imyaka byarabaryoheye cyane baranezerwa cyane bumvise iryo garuka bumvise izo mpinyanyuro bumvise mu majambo aryosha bereye ugutwi ateramisha abantu abari ibintu biryoshye cyane bimeze neza kandi n'abantu baca bavuga ati bwa bundi Uburundi burafise ikiburanga ngira muramaze kubona umurisho w'ingoma aho shisuka yagwa abantu bose barakura ubwatsi. Ego wamaze kutubwira mu bijanye n'akaranga kandi wowe uri umuntu uvuga amazina canke bavuga ngo uwivuga amazina nk'umuntu avuga amazina y'ikirundi canke yivuga amazina urashobora kutubwira ibice biri mu mazina y'ikirundi bitandukaniye naho twovuga amazina yo mu yandi mahanga ico mu gifaransa bita poesie urashobora kutubwira itandukaniro canke ni sano bifitaniye aho amazina y'ikirundi uburyohe bwayo ari nibiyagize kugira ngo uvuge ni uyu muntu ari karavuga amazina y'ikirundi? Ubwa mbere muri bino bihe vya none hariho abakunda kuvyitiranya nubwo yoshiramwe amazina y'ikirundi canke amajambo y'ikirundi akavuga nyene nkuko ariko aravuga muri ico kirimi mva mahanga poesie canke slam aho oye ntaba ariko aravuga amazina kuko amazina hariho ko twayakuye nuko twumvise yavugwa hariho bwa mbere umudiho wayo hariho kandi amajambo yigaruka iyo uri kurayavuga ivyo byose bica bitandukanya gose na bijya twize no mu mashure vya poesie n'ivyo vy'ivyese biba bifise navyone amajambo yigaruka muga ntawe biba bisaniye n'intuze n'amazina kuko arahura mbere nimba ari agace k'igisomwa gahuriye ku rudome ruhereza gusa cye ku ndome zibiri zihereza gusa mugabo amazina nayo uburyohe bwayo nuko mvuga amajambo ashika kuri 5 canke 6 ashaka gusa canke avugwa co kimwe agasigura igitandukanye canke atandukanye mugafise indome nka 3 cye 4 cye 5 zisa asigura cyakindi rero bigaca bituma abantu baryoherwa bakinovora kwanovera ku rurimi rwacu rw'ikirundi bivyo bintu nta rundi rurimi uzobisangamo. Urashaka kuduhereza agace k'amazina yawe aho dushe kubona iryo garuka ry'amajambo n'itandukaniro hagati y'amazina y'ikirundi hamwe n'ayo mazina yo mu yandi mahanga ayo bita poesie? Ego ndashobora kubabwira agace gato gusa agace kamwe ndashobora guhera nko kundamukanyo ndabahaye mwiriwe ngira ntimuragahorana mirire ku ruhimbi imihimbiri kinjure muhorana amahoro n'amahonda bikomoka kuhoraho nyaguhora ku ngoma yadukoranije kwa ino sango ridasanzwe badusangize ku masaka n'amasakaramentu uwo yagabanya atahari ivuga mutama bigaba inyana n'inyambo ya mugabi yatitangiriye itama. Twumvise amajambo ngo amasaka n'amasakaramentu ahandi naho hariho amajambo yagiye agaruka ariko ndazi yuko amasaka n'amasakaramentu umenga nta sano bifitaniye wabisanishije gute wabinywanishije gute? Nabinywanishije nk'ivyoye nk'iyo ari nko ku rubanza rw'ubugeni nuko bajya gusangira amasaka bavuye mu masakaramentu mu isengero. Ego
nukuvuga baza gusangira amasaka ni inzoga y'ikirundi hanyuma bategeza kuba bavuye kwa patiri kugira barahire bemeze urumva rero uri kuravuga nk'icyo urumva ko ari amajambo abiri atahuriye ariko wayahujije rero icyo ubwo buhinga bwo kugira ngo urondera ayo majambo atasana afitani ariko ukayasanisha kandi agaca aryohera ugutwi bw'umuntu ariko arabumviriza ari mu rubanza yaje kumara urubanza rw'umuntu gute ubigenza gute kugira ngo umenye amajambo ukoresha no kuyaryosha kugira ngo akore ku mitima y'abantu kandi bariko barayibumviriza baca bumva yuko hariho ubuhinga n'uburyohe wabishizemo kugira ngo nyene bibakore ku mitima yabo ubwa mbere na mbere nkuko nabivuze ikiranga umunyakaranga wo mu Burundi ni Kirundi Kirundi nacyo bavuga ngo utakizi akirundwamwo nukuvuga ko nk'icyo bisigura iki ngaho nyine bavuze ko Kirundi utakiza kirundwamwo nuko ikirundi cyagutse cyane gose rero bica bisaba kugira ubwo bushobozi bw'amajambo menshi mu mutwe wanje y'ikirundi hanyuma ku buryo ijambo rimwe ndarifise cyangwa ikiyumviro kimwe ndagifise candacungikanya kwa yandi majambo kandi caja kuvuga ibihushane by'ivyo niko ndavuga avuga vya bindi mugabo yumvikana nka rya jambo rimwe nubakirako nukuvuga ko ni bwa bushobozi rero bwo kushobora kuba nzi amajambo menshi y'ikirundi kirundi kandi ndagitahura neza atavyo kudidinga yaciye kubanza kwiyumvira nkaca hirya nino hino oya nimba ari guhadikiriza muri kahise nkahadikiriza muri kahise nimba ari guhadikiriza mu muvugwa uyu mu muvugi uyu nkabigira uko nyene atavyo guca hirya no hino kuko iyo bishitse n'abajyo babivuga muri ziya zindi ndimi birasaba ko ugo rurimi umuntu aba arutahura neza twumvise utubwira ku bintu bijanye amavugwa amavugire imivugo imvire n'amajambo y'ikirundi umenga utuzanye mu ndimburo turi mu mayagwa kandi burya nk'umuntu atazi kirundi turazi yuko mu mashuri twize indimburo kandi byari bigoye kwatura kumenya gutandukanya amavugwa kumenya guhadikiriza gushira muri kahise kubu kazoza umenga byari bitoroshe yari indimburo y'ikirundi kandi yari igoye ariko turiko turavyiga byaraturyohera turabarundi umunyamahanga mbega noce ndakubaza ko twebwe twiza ayo mapoezi yo hanze ayo mazina yo hanze kandi tukagenda uyu munsi ukabona yuko ari abantu umenga n'abarundi n'abanyafrika ako karanga ko hanze umenga baragatahura cyane kandi bakakagiramwo ubukomezi kurusha mbese mbere n'abavukiye muri ico gihugu cyabo ariko akaranga kacu ikirundi cyacu amazina yacu akatugora twebwe abarundi wagenda kubaza abo babikora akakubwira ngo nuko ikirundi gikenye mbega wowe ngaho ubivuga gute ubivuga kwiki bwa mbere uvuga ko ikirundi gikenye ni waba ari mukene kubera ko ikirundi cyo kimwe n'izindi ndimi iyo utakibayemo ngo we aho bakivuga neza umva amajambo atandukanye uje mu manza ndangakaranga kuko nubuye hari ukuntu imanza z'ubu ushobora kuzijyamo kumviriza amajambo bariko baravuga nk'abantu nkabatwebwe hari umuntu uzubona hagurutse akigira kubera bariko baravuga dusobekera gusorora cyangwa kuvumba ntimusobekera gusorora cyangwa kuvumba dusobekera ijambo nimba mbanje nagororotse n'agahuzu n'akagoroje mbanje kumviriza ijambo iryo jambo rero haba harimo ya majambo twayiko turavuga ego nukuvuga ko ayo majambo yose nkoresha canke mvuga nayakuye mu majambo yavuzwe rero mu gihe rero amajambo uri umuntu uko uzurakura wabaye ahantu hatavuga amajambo y'ikirundi nta n'amajambo y'ikirundi uzogira nukuvuga ko ndashobora gutanga nk'akarorero ku rubanza gugukwa wumvise amajambo havugira ugahura n'abantu babiri baganira bazi kuvuga amajambo neza wewe uyo munsi
uri umuntu w'umushinga naho arubatse afise n'abana yo kwigisha mugabo uyo munsi ndakubwije ukuri ko ugenda wize kandi bitari bike no kuvuga hajya mu rubanza ntituba tugiye kunezerwa gusa ahubwo tuba tugiye no kwiga ikirundi hamwe n'ivyo rero nzana n'ikibazo kivuga yuko tugeze mu kinjana ca 21 ico bita 21e siècle aho tuzi yuko uyu munsi tradition orale no kuvuga akaranga gafatiye mu majambo avugwa canke mu guhanahana ibintu vya kahise ibintu vya karanga bifatiye kuvuga ku majambo avugwa byarataye igihe byarataye n'igihe kubera ico igihe tugize uyu munsi ego n'igihe cyo guhanahana amakuru n'igihe cyo kuguruka mu mutwe cyo kunywana n'abandi bantu bo mu bindi bihugu bafisa kandi karanga ariko muri iki gihe nyene n'igihe dukoresha ikaramu ikintu kitanditswe gicika umuguruka bisigura yuko abarundi ntidufise ibitabo byinshi aho twanditse ivyakaranga kacu aho twanditse amajambo yacu mbega nkawe nk'umunyakaranga ubona gute nk'umwana ariko aravuka uyu munsi wo mu Rundi akavukira nko mu bisagara aho batavuga ayo majambo y'ikirundi ako karanga azokamenya gute bitariko birandikwa mu bitabo bitariko birabikwa aho ashoye nawe nyene kuja kuvyamura ko kubivomamo murakoze cyane mwabitanguye neza muvuga ko tugeze muri cya gihe cyanya mwigenda katari miri menshi kandi no kuboko kumwe kwiyagana kwimara iburyi aho tuba dukeneye nibindi by'ahandi ko bizi wacu nabyo tukabyakira kugira ngo bidufashe yego misanzwe izo ndimi twiga nizo ziheza zikatwungira ubwo bumwe zikaduhuza n'abataho tohuriye hama tumaze guhura tukagira icyo dukoze kadushikana aho dushitse ubu rero ko tugeze muri cya gihe rero cyo guhanahana biciye mu byo kuraba imijyo z'imbuga ngurukana bumenyi muri kahise mu gihe cyo kwandika nkuko bana mu ntaziriye nyakwigendera padiri ntaho kajya ntako atagize ngo yandike ibitabo hariho n'abandi bamugiriye mu makanda barandika ibitabo bitari bike kandi birahari umuntu wese ashobora kubisoma yo bisoma rero twebwe natwe rero turafise igikorwa cyo gukora igikorwa cyo gukora nico nyene cyuko ubwa mbere na mbere ko kera bivuga ubumuga b'inka canke bakavuga amahigi cyane bakavuga bavuga ivyo ubuzima babayemo twe natwe rero bure natwe turavuga ivyo ubuzima tubayemo no kuvuga yuko kera abanyakaranga bobo bavuga amazina bivanye n'ibihe bariko baracamo yego natwebwe rero ubuzima bariko baraba natwe rero mwebwe rero muca mufatira kuko dufatira rero umunsi mutariko muravuga ya mazina y'inka dufatira rero kwa bya bihe abarundi turiko turabamwo none ko bakoresha ry'amajambo y'ikirundi kuko bari bayafise amajambo y'inka amajambo avuga kubijanye n'umwami amajambo avuga kubijanye tuvuge n'imigani bavugira haziko ubwo uko kwicisha bugufi kakaranga ko kuvuga yuko uri kuravuga muri za ndirimbo bariko baravuga reka bamujane ye mama se yari ivy'abandi urumva bariko bavuga yuko umukobwa abwirijwe kugenda kuko se yakiriye inkwano uyu munsi biriko birahinduka inkwano nizigifise wa mugigwa wa muco wa kera uyu munsi hari ibintu byinshi vyahindutse turiko turaraba mu manza zitandukanye aho gutwikurura basigaye batwikurura wa munsi nyene kandi abantu bataragenda ngo banabane bamenye yuko umukobwa yaragifise ubusugi canke yabutakaje ijya migigwa yose itandukanye umenga uyu munsi mu mico n'akaranga vy'abarundi abiki gihe ntibakibikora nk'uko byategerezwa gukorwa byakogwa kera ivyo vyose rero bigaca bituma yuko amajambo ya kera uyakoresheje muri iki gihe tugezemwo umenga ntibijanye umenga ntibinywanye
je uri kurayavuga sindavyisangamwe eh, kubera iki abo bantu bajejwe kuraba ivy'ikirundi batotuzanira amajambo agezweho y'ikirundi kugira ngo natwe twiyumve yuko turi muri yo icyo novuga cyo uduhaze two ntitubuze kandi ntugire ngo ninaduke kandi n'abasemerera bama basemereye mugabo twebwe nka twebwe nk'ugwaruka icyo tiko turakora ubu uhuye nacyo gituma twashinze ujya mu nababariye yego turafise umugambi w'uko tuvyandika kujya bajya abandi bandika amapoeme bakayashira kuri Facebook yego nagenda nkandika icese cyanje amazina yanje nkayashira kuri Facebook nk'abakeneye kukumenya kuri Facebook aho nyene bashoye kukuronka gute nk'uyu munsi nyene uvugana igihe nshaka kuja kumuraba ndabivyo yanditse kugira nagenda mwigireko jewe ubwa mbere na mbere kare sinahora ndabikora novuga kinyamwuga kubera ko nabicisha kuri Facebook yanje yego mu nyuma rero niho twaciye tugira uwo mugwi witwa Les Voix du Cœur ego ibisomwa vyanje biko birategurwa guca bijako uwe habaye harajako ivy'igifaransa byari biza biteguye n'ivyo wanje buca bijako hama kandi tuzoshirako ibisomwa vyanditse gusa cha dushirako n'ivyumvirizwa n'ibiboneka ego cyo bita audiovisuel kugira ngo na wa mwana ashobore kugira iki kuvyumviriza no kubibona hama kandi nk'abakiri bato turafise imigambi yo kuza turafasha abana bakiri batoya cyane ko twifuza gushira uwo muco mu bana bakiri batoya babikurane muri kiya gihe c'uburuhuko mbega leta yo bafasha gute leta ibwirijwe gukora iki kugira ngo uwo muco n'akaranga by'ikirundi bibungwabungwe kandi bikwiragizwe hose cyane ku mwana w'umurundi akura amenya ikirundi akura amenya akaranga y'ikirundi kandi yiyumve yuko ako karanga ari ikintu kimutera icubahiro n'umunezero kuba yitwa umurundi afise akaranga kamugenga ubwa mbere na mbere leta ikibwirizwa gukora nkuko ibikorera ibindi bisata nuko ishyiraho amategeko agenga ico gisata kandi agikingira cyane mu kintu cy'imanza hariho n'ibihugu bimwe hakurya y'amazi kure na hafi hura utazi kuvuga ijambo ry'urubanza neza adashobora kuvuga ijambo ry'urubanza mbere agiye no kurivuga arashobora no guhana arivuzwe n'abacafungwa kubera ko umaze guhonyanga umuco w'igihugu nkuko nabivuze utaye akaranga abataye akabanga agatorana karanda amaze gutorana karanda nimwe biza kurandura karanga utaye akaranga abataye akabanga kandi abatoye acatorana karanda ako karanda nako ko karanda gata niko karandura ka karanga muri ko murumviriza aya majambo ngine ari karayatubwira niryo ryagaruka ry'amajambo agaruka kandi urumva yuko uyu mugabo numuhinga muri byo kaze bandanye murakoze cyane ako rero ako karanda kamaze kurandagata leta icyo ibwirizwa gukora kandi yokora twoyisaba yize amategeko abikingira cyane mu ico gihe cyose cyo guhanahana uwo muco kuko nkuko nayikubariye ahantu nyamukuru hahanahanwa uwo muco ni hehe ni mu manza ahandi naho ni mu mashuri mu mashuri hariho imigwi ndangakaranga nyinshi cyane yavutse iriho ngaha mu Burundi nize irahabwa ikibanza hama imaze guhabwa ikibanza cyane mu migigwa mu manza zikomakomeye z'igihugu mu makoranira akomakomeye y'igihugu musure bazi baramutumira na wa wundi bivuga neza kumusumbya nawe bamutumire cyangwa umwe babinganya bamutumire abaze bayagira abantu bafate akanya gakwiye ko kugira iki ko gutuma abantu binovora iki rundi cyacu hama kandi iyo migambi nayo twebwe nk'ugwaruka tuba dufise yo guteza imbere urwo rurimi rwacu ishigikigwe biba bibabaje cyane kubona tugenda muri ya migambi iri kwirashirwa ko yo gushigikira imigambi y'ugwaruka ugahura umugambi ndangakaranga
ntushigikiwe Ntushigikiwe. nta n'uburyo babishizemo gahora umugambi ndangakaranga ushigikiwe w'ikaranga wahegiye gushigikirwa nk'uko akaranga umenga akazi inyuma y'ibindi kazi nyuma y'ikaranga nayo ni yakaranga y'ijana ego twari kumwe na Duhayimana Jean Dodier yariko aratugerurira byinshi iki ni igice cya mbere tuzogaruka kandi twizere yuko uzo kwitaba kamo kacu nitwa kujya kara kugira ngo utuganirire utuyagire utugerurire mbere utwibire n'akabanga kubijanye n'akaranga ego niteze najewe kuzobagerurira ko naje narageruriwe rero ko nageruriwe naje kugerura ntacyo byo ntwara kandi ntacyo atari cyo binyungura ntacyo byo ntwara ego igisigaye nacyo muri kino kiganiro ngerurira abo twageruriye nabone badushimire kuko twabitangiye kandi twabigore ntama nundi afise ico kugerura nawe nazaze agerurire abarundi n'abarundi kazi hanyuma namwebwe nyene murabe ntimu gerura tudakwiye muze muragerura kenshi gashoboka kugira ngo na wa muntu akeneye kuzaragerurirwa azoza asanga nyene hariho ingeru ihari mu mugerurira ntazabure canke ngo mu muheri imwe mu mezi abiri mu mezi atatu toje usanga n'utwamugeruriye ataco twamumariye ko ari duke naco twatukimumari ni kuri ako kamo Duhayimana Jean Dodier ingene yatuzaniye garuka ry'amajambo mu kiganiro ngerurira akaba yatugeruriye kandi twizere yuko natwe bw'ivyo twabageruriye byabashitse ku mutima bikaba byabamaze n'inyota tuzoba dusubira murakoze yari Thierry Nzisabira mu winga bw'ivyuma nariko ndabifashwamwo na mwene wacu hariya Clovis mu winga bw'ivyuma ngurukana bumenyi nariko ndabifashwa na DJ Bobo murare aharyana